Sakaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya gatanu uruhuma mwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Mwaro na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara za Bururi, Mwaro na Gitega. Haritezwe kandi imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Bubanza, Muramvya, Karusi, Cankuzo, Ruyigi, Rutana hamwe na Makamba. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:23 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Dayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.